Bakunzi b'umuco w'Ijambo Ministries ndabaye kaze aho muherereye hose, izera ko mumeze neza kandi mugishingire nta Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimbara bwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu, nagira ngo ndagusabe uburengano udakoze sabone kugira ngo nitwashirako ibindi biganiro bikurikira bazoze baraguha ubutumwa bugufinya kumenyesha ko hari ikindi kiganiro kimaze gushikako, ama nawe urushirize kubana natwe mu biganiro byacu. Yesu nashimwe cyane, Yesu ashimwe. Boneraho gushimira abakozi b'Imana aho muri hose, mwebwe mukunda gukorana ibiganiro natwe. Imana yo mu ijuru umugisha, Imana ibongeze imbaraga, Imana ibongeze amavuta, Imana ibongeze ihishurirwa, Imana ibakomeze kandi Imana imandanye kubakoresha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Umunsi bifuza ko hari ikintu tuganira, ariko bagira ngo ndagusabe wumvirize ikiganiro kuva gitanguye mpaka giheze. Impamvu duhimiriza abantu kumviriza ikiganiro kuva gitanguye mpaka giheze ni kugira ngo ushobore gutahura. Mu by'ukuri utumvirije ntushobora gutahura, ntushobora kumenya ibyo umuntu aba yahereje ko utumvirije neza ngo ukurikire kuva ku ntango mpaka ikiganiro gihetse. Rero mbere yuko dutangura ikiganiro cacu, reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira, turaguhimbaje, tuguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, kuko kwezi Imana kuze kumugisha ku bantu bose bariko baradukurikirana. Imana ku kwezi kuze kuba ukwezi kudasanzwe, Imana ubarinde, ubazigame mu izina rya Yesu Kristo, amaraso yawe abagotse, ubarinde amaksida n'imfu n'izindi impanuka zose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ndasavye mpemu wawe kugira ngo agenderere umuntu wese ariko aradukurikirana kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, tubisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu, nagira ngo ndabamenyeshe iri tangazo, reka ndaryitwa itangazo. Sezibera n'umwe mu bakozi b'Imana bakunda kubana natwe, bakorana natwe ku Muco w'Ijambo Ministries, kandi murabizi, bamwe kumbure murabizi ko yimirije kugira mariage mu minsi iri imbere. Hasigaye uhereye uyu munsi hasigaye iminsi 20 yonyene. Rero nimba uri hafi, nagira ngo ndaguhimirize kuzotaha ubwo bukwe, waba uri hafi canke uri kure, ariko n'ubundi arakeneye intererano yawe yiwanje. Rero tumuterere mu bikenewe kandi mu byo dushoboye, igikuru mu mutima ukunze, hama Imana iduhane umugisha. Nimba wifuza kutuvugisha ku bw'ubukwe bwa Sezibera, nimero zacu za WhatsApp ziri ngaho, urashobora kutwandikira hama tukanaguhuza. Kandi uravye no ngaha ku malinki y'ibiganiro uraza kubonamo Sezibera na nimero ziwe za WhatsApp, urashobora kumuvugisha direct, nta mpamvu yo kurinda kuducako, ariko cyose ni vyiza. Yesu nashimwe cyane. Uku ni ukwezi kwa 12 kunze kuba ukwezi gutera ubwoba abantu, kuko abantu benshi bapfa, benshi batangwa ibimazi, amaksida menshi. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, uku kwezi wewe kuzokubera kumugisha, kandi uyu mwaka uzohera utangure n'uyundi ubutangure mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango wawe urarinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ntube mu bwoba, ntube mu bwoba, ntube mu bwoba, kuko wegamiye umugabo akomeye. Yesu nashimwe cyane. Rero muve mu bwoba, abatanga ibimazi babitange, abaroga baroge, ariko bazogusiga wewe uhagaze, kuko urarinzwe. Imana wizera, Imana wakiriye Kristo
Kristo ni muzima mu buzima bwawe. Haleluya, mvugira amen ariko nimba uriko uranyumva. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Kristo ni muzima kandi yarapfuye anesha urupfu. Rero urwo rupfu kuko yarunesheje, nawe uzorunesha. Yesu nashimwe kuko si wewe. Oya, wewe kawaida, wewe ntubaho, ni Kristo aba muri wewe. Kubisanzwe wewe si wewe ubaho, kuko wewe warapfuye. warapfuye. Ubu si wewe rero ubaho, ni Kristo muri wewe. Rero ntuhangayike n'imigambi y'abarozi, ntuhangayike n'imigambi ya Satani, ntuhangayike n'imigambi y'abapfumu. Bareke bakora ivyabo, wewe ukora ivyiwawe. Yesu nashimwe. Wewe urarinzwe. Amaraso ya Yesu arakugose. Nta kintu na kimwe gishobora kumena, kubomora, canke kwitambika ku maraso ya Yesu. Ntibibaho. Uko Yesu yapfuye akazuka, wewe wakiriye ubundi bubasha. Urupfu nta bubasha rugufiseko, kuko Yesu yararunesheje. Yesu aba muri wewe. Ariko nimba Yesu atari muri wewe, urupfu ruragufiseko ububasha. Ariko nimba vy'ukuri ufise Kristo, umwana w'Imana nzima muri wewe, urupfu nta bubasha rugufiseko. Yesu nashimwe kuko ugoswe n'amaraso ya Yesu. Ibuka Abisirayeli, igihe amaraso yari ku bishimaryango vy'inzu, urupfu rwarahaca, ariko topima ntigwinjira. Bishoboka ntigwinjira kubera iki? Hari amaraso. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Igishimaryango cy'inzu hari kwa amaraso, ariko ahantu hatari amaraso urupfu rwarinjira. Ese amaraso ya Yesu akuriko? Nimba akuriko, kubera iki uriko uratinya? Abarozi reka baroge, ariko bazogusiga uhagaze uyu mwaka. Abapfumu bararaguza, ariko bazogusiga uhagaze. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Uyu mwaka ugiye kukubera umwaka w'umugisha. Uyu mwaka ugiye kukubera umwaka w'umugisha. Uyu mwaka, avuga umwaka tugiye gutangura, ugiye kukubera umwaka w'umugisha. Ntiwibwire rero ngo ntuzogubona ko kwezi uko ayandi yahise, nuko niko kuzogenda kugusige, kandi umwaka mushasha uzowujya neza, uzowutangura neza. Wewe uragati kateretswe n'Imana. Rero umurozi ninde kugira ngo agahenure? Yesu nashimwe. Umurozi ninde? Umupfumu ninde? Abadayimoni ni bande? Abadayimoni bashitse imbere ya Yesu bavuga ati, uyu ni umwana w'Imana nzima, tuvireho. Yesu nashimwe. Nagira ngo nagusabe utahure bino bintu, unyumve neza. Nta mudayimoni, nta murozi, nta numwe akufise ko ububasha. Nuki ufise Kristo Yesu mu buzima bwawe. Nimba Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe, urarinzwe. Nta mbaraga na zimwe, nta murozi, nta mupfumu, nta kintu na kimwe bigufise ko ububasha. Aho perezida abagiye, aho perezida abari, usanga hakikujwe ingabo, usanga umutekano ari wose. Ibaze rero sasa ahantu hari umwami w'abami,
ibaze ahantu hari umwami w'abami, ibaze ahantu hari umwami w'abami. Icyo kintu wacumva nzi nimba uri kurabitahura. Umwami w'abami aganje muri wewe, ariko uri kuratinya umurozi, uri kuratinya isanganya, uri kuratinya uku kwezi kwa 12 guhahamura abantu benshi, ntibasinzira, ntibaryama, ntibagenda iyo bategerezwa kugenda kubera ubwoba. Ariko nagira ngo ndakubwire ati humura, uku kwezi kwa12 kugiye kukubera ukumugisha, n'umwaka ugiye kugutangura mu mahoro. Umwaka ugiye kukubera uw'umugisha, umunezero, uw'iterambere. Uyu mwaka ugiye kuba udasanzwe mu buzima bwawe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Icyo usabwa gusa ni ugusenga. Gusenga urabizi ko ari bwo buzima bwacu. Nta mwana w'Imana ashobora kubaho adasenga. Bishoboka? Ntibishoboka. Nta mwana w'Imana ashobora kubaho adasoma ijambo. Ntibishoboka. Kujya wowe udashobora kubaho utavugana n'abavyeyi, kujya wowe udashobora kubaho udafungura, niko udashobora kubaho mu buryo bw'impwemo udasenga, utajya n'ijambo ry'Imana. Iyo dusenga tuba turiko turavugana n'Imana. Ariko apana ya masengesho twagize imboroko mu buzima bwacu. Mu gitondo ari rya sengesho, mu ijoro ari rya yindi, ku mugoroba ari rya yindi, saa sita ari rya yindi. No, gusenga ni ukuvugana n'Imana. Gusenga ni ukuvugana n'Imana. Gusenga ni ukuvugana n'Imana, ukayibwira umutima wawe, ukayibwira uko wiyumva, ukayibwira uko umerewe, uko uba umerewe kose, icyo ari cyo cyose, ariko uri kurasengera ni ukuvugana n'Imana. Gusenga ni ukuvugana n'Imana. Waba uri kurasengera umuntu, uriko uravugana n'Imana. Niyo mpamvu tugiye kujya imbere y'Imana utuje, udafata imboroka, ahubwo urongogwe na mpwemu, ugasengera muri mpwemu. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo ndababwire, mu by'ukuri ndabinginga mube maso n'ubuhanuzi mwakira. Ubuvugishwa muri ko murakira, ubuvugishwa mumaranye iminsi muri ko murabona budasohora, mu by'ukuri mube maso nabo, kuko uzosanga wahawe okaziyo kandi by'ukuri we wari ukeneye kwakira original. Yesu nashimwe. Mbe ubutumwa bwa okaziyo ni ubuhe cyangwa ubuvugishwa bwa okaziyo? Erega nubwo tubwitwa ngo ni ubuvugishwa, ariko n'ubutumwa. Hari umuntu aba yatumye uwo muntu kugenda kuvuga ibi. Ni ubutumwa ariko n'ubuvugishwa nk'uko tubimenyereye. Ubuvugishwa bwa okaziyo ni ubu: Imana igomba kuvugana na wewe. Yesu nashimwe. Imana igomba kuvugana na wewe, ariko iciye kuri jewe, kugira ngo nze nkubwire icyo Imana yashaka kukubwira. Yesu nashimwe. Mu by'ukuri hari ikibazo ufise wewe kitameze neza. Hari ikibazo ufise wewe, niyo mpamvu Imana yahisemo kuza kuri jewe kugira wowe ngo igushikire. Ikibazo kihe? Kumbure imigenderanire yawe n'Imana imeze neza. Kumbure urafise amakenga ku kintu uri kurasengera. Urashaka yuko Imana igikonfirima, urafise amakenga nubwo Imana yakubwiye ati genda ugikore ndi kumwe nawe, ariko uravyizera pe. Urumva nico n'ikibazo. Nico ni kibazo cyo kutizera. Kandi ndazi ukuntu kweri duca twifashisha Bibiliya tukavuga ati na Gideyoni yarasabye ikimenyetso, ati Imana ndakeneye ikimenyetso.
sawa, ukabona Imana irarungitse umuvugishwa akaza akaguha ubutumwa, yaheza no kuguha ubutumwa ugasanga ubwo butumwa wari unabuzi canke nta nubwo waruzi, ariko ubutumwa wahawe n'ubwaho ukazwi, kuko wewe wategerezwa kwakira ibivuye ku Mana direct, ariko birinze guca ku yundi muntu. Ubwo n'ubutumwa bwa mbere bwa occasion canke ubuvugishwa bwa occasion, aho by'ukuri nimba ari Imana yavuze nta kibazo na kimwe kirimo, ariko ikibazo kiri kuri wewe. Urakeneye gukura, urakeneye kwizera Imana, urakeneye guhinduka kugira ngo ukure mu migenderanire yawe n'Imana yo kumva ijwi ry'Imana no kuyizera, kugira ngo Imana iziravugana nawe direct, utameze nkande nka Samuel na Eli. Yesu nashimwe, Imana ishimwe. Eli wewe yarafashije Samuel gukura, mubwira ati Imana niyasubira kuguhamagara yibwire ati sabwe Mukama, umusavyi wawe yaguteze yombi. Yesu nashimwe. Ariko muri iyi minsi turimo, iyo babonye yuko utazi kumva ijwi ry'Imana, kutazi no kuritandukanya umenye ati ni Imana, bavuga ati kabisa, aho rero niho ngiye kugukubitira, niho ngiye kukurira, niho ngiye kugukamira. Imana idufashe cyane. Ariko by'ukuri abakozi b'Imana ariko barankurikirana, bari bakwiye kwigisha umuntu wari wese akamenya kumva Imana ku giti ciwe, akamenya kumva ijwi ry'Imana ku giti ciwe, apana mu ndoto gusa. Oya, kuko Imana ivugira mu nzira nyinshi, ivuga iciye mu nzira nyinshi tutonadonda. Yesu nashimwe. Yesu yarabivuze neza ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje kandi bagira gute? Bakankurikira. Ese wowe urazi kumva ijwi ry'Imana? Urazi kumva ijwi rya Kristo Yesu? Igihe uri mu kibazo, igihe ufise ingorane runaka canke wadidaniwe, ugomba ufate mbese urugendo, ikintu cyose cyose uri kurakora, ese kurazi kumva ijwi ry'Imana? Sivyo gusa ndonze ingendo n'ibindi, kuko abantu kenshi niho basenga bashaka kumva ijwi ry'Imana, iyo bagomba gufata ingingo zitandukanye, business zitandukanye, ibintu bitandukanye. Ariko mu buzima busanzwe uvuga ngo bumva ijwi ry'Imana mu gitondo, kujya bagize umugenzo basenga bavyuka n'ayandi masaha, biragoye. Bumva yuko bashaka kumva Imana igihe bagomba bafata urugendo, kugira ngo ntihabe isanganya, ntihabe ibi na biriya, iyo bagomba batangure business n'ihombe ndetse n'ibindi. Ariko mu by'ukuri gusenga byari bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa misi yose, kuko imigenderanire hagati y'umwana n'umuvyeyi. Imana ndi data wa twese, kandi twebwe turi abana bacu. Yesu nashimwe cyane. Ubundi butumwa bwakoze bumwe bubi rero sasa bwuzuyemo, novuga gute, bwuzuyemo iki? Bwuzuyemo abadayimoni. Abadayimoni n'ubutumwa bw'ubuvugishwa. Imana iguha ubuvugishwa canke ubutumwa ushira umuntu runaka, ugacuca ngaha ku ma YouTube. Imana iguha ubutumwa ngo bushire umuntu runaka, kugaca ugenda ku ma YouTube kugira ngo icambere umenyekane canke ndetse n'ibindi. Umwumvirize ngo Imana yambwiye, ndakubwiza ukuri, aho nta butumwa uri kurashikiriza. Nimba Imana yagutumye ku muntu runaka, ku idini runaka, ahantu runaka, fata ugende usange uwo muntu, usange iryo dini, usange uwo muntu, usange iryo dini, hama ubabwire ivy'Imana yagutumye. Ariko
ivyo bintu muriko murakora ku ma YouTube ndetse n'ahandi na Facebook n'ahandi n'ama TikTok babwira ngo Imana yambwiye muriko muratanga ubuvugishwa bwataye agaciro mudafise n'akanovera na gatoya nubwo uwo muntu yobwakira ntaco bumufasha kuko wabwahezemwo uburyohe. Ibaze ndaguha akarorero gatoya, perezida ashaka kuvugana n'umuntu runaka, wewe aragutumye nka perezida, genda ndashaka kuvugana na David, hama uciye uja ku ma YouTube ngo perezida yambwiye ngo abantu bameze ukuntu. Urumva ivyo bitahuritse. Kumbure ico kibazo jewe fise si jeje nyine ndagifise, abantu benshi baragifise, ariko Imana ntiyakubwiye abantu benshi, yakubwiye ati genda kuri David. Kandi Imana inakurungitse no kuri YouTube yokubwira ati genda kuri YouTube runaka. Hari abantu bayikurikirana shaka kuvugana na mwitondere ubwo buvugishwa bwakoze muri ko murakira uyu munsi. Niyo mpamvu muzokwicara imyaka n'iyindi mukarindira ntibuzosohore, bwaba ari ubw'imigisha canke hari ibindi vy'iterabwoba bubacisha ku ma YouTube. Ntavyo muzokwigera mubona, ntibizoba, kuko Imana iri kumwe namwe. Imana ntiri kumwe namwe. Nimwicare mwige mumenye umuvugishwa ngo ninde, umuvugishwa akora gute, abayeho gute, agendana n'Imana gute, abana n'abantu gute. Kugiye kuraba abo bavugishwa ba mbere, Elisa na Eliya n'abandi ntibigera babana ahantu twebwe tuba tubaye mu kibano. Uyu munsi turahura mu quartier nambaye ikabutura dimashe nduye mu rusengero uzoba uburose ubuvugisha uza kumvugisha ko amvuge ngo ni Imana yabuguhaye, we zijya kabutura wambara Imana izokugira ukuntu no. Niyo mpamvu buvugishwa muri misi bariko bayitesha agaciro, si Imana bariko batesha agaciro, nibo bitesha agaciro. Kuko kuba wita umuvugisha ntibivuze yuko utaza bavugishwa abaribo. Aho hanze abantu barazi umuvugisha uwo ari we, uko avuga n'ukuntu abana n'abantu. Yesu nashimwe. Ibi bintu vyo gusoma ibintu ku ma Facebook, vyo gusoma ubutumwa ko ku ma Twitter ndetse n'ahandi, kubona ama video kuri YouTube ndetse n'ahandi, ugaca ugenda ukavuga ngo nubuvugisha Imana iguhaye. Yakubwiza ukuri, message uri kuratanga niza abazimu, niza abadayimoni, ntibizosohora habe namba, ntibizosohora. Abantu kenshi ibi bintu mukunze kubibona, musanga buri gihe muguma mubwira Imana muyishuza ngo warambwiye uzokora iki, kumbe Imana ntiri muri ivyo. Imana ari muri ivyo bintu. Nigeze kugira igikaye nandika muvugishwa bungana nk'uko ariko igikaye naranagitaye. Kubera iki? Kuko Imana yarambwiye yuko umuvugishwa muri ivyo. Yakubwiza ukuri, hari amarangamutima y'umuntu. Jewe uyu munsi sishobora kugenda ntanuye, sishobora kugenda ntavugishijwe, kuko abantu baranzi ko ndumuvugisha. Reka niyaranje nkora ibishoboka vyose vugisha. Niyo mpamvu usanga bariko baravugishwa amatiku, inzankano, iki gucira imanza n'ibindi. Ariko umuvugishwa w'ukuri Yesu nashimwe. Umuvugishwa nyawe akora uko aza avugisha
aza avugishwa ku bintu by'ukuri Imana ishaka kuvugana n'umuntu. Yesu nashimwe. Ari n'igihugu naho Imana igomba kuvugana n'igihugu, igenda direct, cyangwa uwo muvugishwa aragenda direct agashika kuri perezida, kuko perezida niwe abarongoye igihugu. Yesu nashimwe. Kandi message ugiye no kuraba muri Bibiliya asanga ari message zihumuriza, taza kubwira abantu ngo Imana irakuranduye irakwishe. Iryo gihe kiza mu gihe Imana iba yagize gute, iba yakuburiye yakuweye ukanka kumva, ikakubwira ati ihane ukanka ugakomanaza umutima. Niho ushobora kubona message kubwira ati ko wase kumva, Imana iragutaye, Imana irakuretse. Ariko message izi guhumuriza, ikwereka inzira mbi urimo, ahubwo igutwara ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Abavugishwa babe maso hose. Uyu munsi abantu bose abavugishwa n'ubu. None uyu munsi abavuga ubutumwa bazuba abandi, abapastori bazuba abandi. Yesu nashimwe. Aba bantu baricanganye mu mitwe kabisa, baracanganye ikiwe. Yesu nashimwe. Umuvugishwa si ikintu uvyuka mu gitondo ugaca wiha, no. Kandi kuba Imana ivugana nawe ntibisiguye kuri umuvugishwa. Oya, kuba Imana ivugana nawe, kuba wumva ijwi ry'Imana, kuba ushobora kumva ijwi ry'Imana, bivuze kuri umuvugishwa. Wapi? Kuba umuvugishwa si n'impano n'umuhamagaro. Hari abantu bahamagariwe kuba abavugishwa, ariko uyu munsi usanga umuntu yaricanze, byaramucanze nawe nyene. Yitwa muvugishwa, akitwa umwarimu, akitwa intumwa, akitwa muvugabutumwa, akitwa pastori, akitwa na bishop, ndetse n'ayandi mazina menshi. Imana yo guha iyo mihamagaro yose atari n'impano mu rusengero urimo cyangwa iryo dini urimo, ati abantu bakwiye izo mpano barimo. Kare bishoboka, habe na gato. Warahamagawe kuba mwarimu yigisha, warahamagawe kuba pastori agira izo nama, warahamagawe kuba intumwa, genda Imana igutume ugende. Intumwa si wa muntu aguma yicaye mu rusengero gutya ngo je ngo ndi apotre, hajya ngo ni pastori twicaye imbere gutya. Intumwa iragenda, igikorwa ngiki agiye, igikorwa ngiki iragiye. Yesu nashimwe. Intumwa kawaida ni nk'aba missionnaire. Missionnaire arakora, gaheza igikorwa kagenda. Yesu nashimwe cyane. Pawulo yari intumwa, yari mu missionnaire. Yagoye kwiha titre y'umumissionnaire muri iyi minsi, kuko nimba hari umuhamagaro mu yindi mihamagaro yose ugoye, umuhamagaro w'umumissionnaire uragoye cyane gose, uragoye. Niyo mpamvu tabona abantu bawuyubirako nk'uko bayubira ku muhamagaro w'inozenya wavugishwa ndetse n'ayandi. Yesu nashimwe. Mube maso. Ubutumwa bwa Okazimana ntiburimwo,
ubutumwa bwakoze Imana ntiburimwo. Imana igufitiye ubutumwa original ishaka kuguha wewe nk'umwana wayo. Hagarika kuguma wiruka urondera icyo Imana ikuvuga ko. Ama YouTube mbega uku kwezi ubutumwa bw'uku kwezi buri hehe, ubuvugishwa bw'uku kwezi buri hehe, bw'uyu mwaka buri hehe. Ivyo bintu bihagarike. Niyo mpamvu mweko muracanganikirwa mwandura impwemu mutazi iyo ziva niyo ziva. Nimuzi izo mpwemu ziriko zirava. Murondera Imana. Uwo mwanya ufata uriko wangaza umutima wawe. Ico Imana ikuvuga ko icumbi kihe hehe na hehe YouTube ufate uriko urasenga. Ijambo riravuga neza ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka barambona. Rondera Imana iri hafi. Imana yamiri hafi abayambaza. Imana iri hafi abayambaza. Yesu nashimwe. Imana ntiri kure yawe ahubwo ni wewe uri kure yayo. Yesu nashimwe. Nimba ubona ko Imana itari kumwe nawe umenye yuko ari wowe wagiye kure y'Imana. Ariko Imana buri gihe cyose yama iri kumwe nawe kandi hafi yawe, ikwegereye kuruta kw'impuzu iyi ubone kwegereye ku mubiri wawe. Yesu nashimwe. Uko wegera Imana nayo ni kwegera. Yesu nashimwe. Hari inkuru imwe numvise ngo umupapa umwe yabajijwe n'umwana nimba ari umutama ari sekuru wiwe, aramubaza ati mbega data mbega indege ibingana gute? Avuga ati ngo indege ngo ni ntonya. Uwo mwana niko yishuye ati indege ni ntonya. Kwanza uwo mutama niwe yabajije uwo mwana ati mbega iriya ndege ubona ingana gute? Avuga ati indege ni ntonya. Avuga ati sawa ingo twara ku kibuga c'indege tubona gute ya ndege? Avuga ati indege nini ninya gose. Rero burya Imana niko imeze. Uko uyegera niko ugenda ubona cyane utahura ubunini bwa Yesu nashimwe. Nimba uri kure y'Imana by'ukuri ntiwibaza ko Imana iri kure yawe, ahubwo ni wewe uri kure y'Imana. Yesu nashimwe. Ariko bavugishwa mwiyitiriye amazina na mwebwe y'umuhamagaro. Nimba Imana igutumye ibintu byo kuma YouTube bihagarare. Nimba Imana igutumye usange abo bantu, musange abo bantu babwira ubwo butumwa bwawe. Ariko ibintu byo kuza kuma YouTube no kuma WhatsApp n'ahandi, ibi bintu bihagarare. Ibi bintu nta Mana birimo, ni Imana bishigikiye ahubwo buri kigabo. Imana yagutumye aho ugenda utanga ubutumwa buza kuma YouTube ugiye kumera nka Yona. Ahubwo ugiye kumera nka Yona. Imana yakweretse aho utanga ubutumwa ariko wifatiye ahandi ubona yuko ameze neza. Ahandi hameze neza, hameze neza. Ugomba kumera nk'aba pastor bavuga ngo yango Jesse ishobora kugenda ruguru ngo ruguru ntibafungura neza, ntibakira abashitsi neza, ariko ngo mu gisagara ye Imana irikira gutuma aho wotwara ubutumwa, ariko wowe uri kuranga ukaza aho ubona hakomereye neza, hari amata ndetse n'ibindi. Emera umere nka Daniel ugenda ujye Inyabutongo. Yesu nashimwe. Ugenda ujye Inyabutongo ntaco uzoba, ntaco uzoburana. Imana Yesu nashimwe. Kuko Imana yaraguhamagaye itegerezwa kugushigikira. Yesu nashimwe. Imana ihe umugisha Pastor Idi kaho muri Amerika yarigishije neza. Nimba vy'ukuri ugomba kumva icyo kiganiro ndagusaba icyumviriza, kuko biragufasha neza kumenya abantu bariko barakorera mu muhamagaro umugisha bafise kandi n'ikibazo bagira.
ingaruka ibyago bagira kwanka kumvira Imana, kwanka gukora korera umuhamagaro. Ariko iyi Imana igutumye, iyi Imana igutumye iragushigikira. Ivyo ukora rero Imana itariko iragushigikira, uriko urata umwanya w'iwawe. Rondera Imana, ubanza uyibaze ati ese uri kumwe nanje, uranshigikiye muri ibi bintu? Imana yakubwira ati ndi kumwe nawe, fata inzira ugende. Mose yavuze neza ngo nukuri sinshobora kuva ngaha ngo ngende utari kumwe natwe. Mu yandi majambo, ntafise support yiwawe sinopima ngo ndakuye buno bwoko ngaho ndabutwaye. Sinshobora. Ikibazo coba ninde nobwira, ikibazo coba ninde backup yiwanje iri hiye. Ariko nimba ushigikiye, nimba uri kumwe nanje, ndazi neza yuko atangorana, nimba afise support. Yesu nashimwe. Urashobora kuba uriko urakorera Imana, ta support y'Imana iri kumwe nawe. Uravuga ubutumwa ariko Imana ntishigikiye ivyo uriko uravuga, kandi urumva ko ari ubutumwa. Ushobora gusengera abantu baba bagwaye, ariko Imana idashigikiye ivyo uriko urakora. Imana itabishigikiye, Imana itabishigikiye, murondere support y'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Support y'Imana, gushishikirwa n'Imana cyane, inkunga y'Imana n'ikindi kintu ukuri pe. Ikintu cyose uzokora Imana igushigikiye uzobibona. Uzobona iterambere, uzobona inyungu, uzobona impinduka, uzobona mbese by'ukuri ko Imana iri kumwe nawe, uzobona intahe nyinshi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Mureke kurondera abavugishwa. Wowe uri umwana. Simvuze ngo abavugishwa mu basuzugure, mu bagaye, no. Ukuri hari abavugishwa bahamagariwe gukora umurimo w'Imana, ari kuvugishwa kandi batarafukamira bayari pe. Uko n'ukuri barahari. Ariko wewe ukiri umwana, ngo ubeho kubw'umuvugishwa. Uri umwana mu rugo kwa data, urishikira, bashobora kumva Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nimurondere Imana, mwemere mwigishwe mukure. Mwemere mwigishwe mukure, muhinduke, mumenye ukuri ko kubaye kwidegeka. Nimba ukurikirana channel yacu, ntuzuvuge ngo by'ukuri warabuze inyigisho, ngo vyaranse kukura, vyaranse kutahura, kuko hari inyigisho nyinshi zuzuye ukuri kw'Imana zica ngaha. Yesu nashimwe. Imana iduhe umugisha.